Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Mpagaze hano nshima Imana ukuntu namenye muri repentance. Mukomera amashi Imana. Amen. Habera amashi mwungere. Ariko imbere na mbere mukomera amashi wantumiye kugira ngo menye ivyo ngaho. Haleluya. Nshima Imana. Umuntu yantumiye akangeza muri kino kibanza. Ndi umuntu ntakunda kuja mu mashengero bivanye naho tuba twararerewe. Hama twarahuye arambwira ati muri repentance ahantu usengera harakorerwa ibitangaza n'utwumiza. Ndamushimiye ndamwumviriza numva umenga ntibinyuze. Hama mugakama ndungikira ubutumwa muri telefone. Ndamushimiye Jide yarantumiye anyereka aho nza gutabarirwa. Hama uwundi munsi ari jedi nditora ndaza nicaye hajya ku ntebe y'imbere. Turasenga numva nduzuye ndataha. Dimanche umunsi wa mbere wo guterana numva nyene mwijoro numva noza kuhasengera reka nsubire hahana. Hama umunsi wa mbere mwongera Imana iguha umugisha. Nari nicaye hajya batangura kuvuga nari umushitsi batangura kuvuga ngo bagura intebe. Muri jewe numva muri je ati Imana ndazi ko ari ivyo wampezagije numva notanga intebe. Hama umukozi w'Imana avuga ngo abantu arabashitsi barahawe liberté yuko tuzobakira. Jesha ndazinduka ndaza ari kuwa kabiri nzanye amahera y'intebe ndinjira umukozi w'Imana aransengera mwungere aransengera. Imana imuha umugisha. Imana imuhezagire koko yaramuhezagire ko yongere. Hama akinsengera arambaza ndamubwira by'ukuri byo yambwiye nivyo. Je ikintu cambere ngomba gushima Imana. Ndashima Imana ko namenye eglise ya repentance. Nukuri ndayishimiye cyane. Hari kibanza ubamwo ibyawe bigakunda. Je rero ni ibintu bitatu ngomba gushima Imana. Amaze kunsengera yarambwiye ati sohoka ahamagara umukozi w'Imana yitwa Pascal nta bandi nzi mu mbabarira ariko ndamushimiye nongera nshimira abakozi b'Imana abasenzi bahana nta mazina nzi ariko ku giti cy'umuntu wese yumve ko ndamushimiye. Umuntu wese yansengeye Imana imuha umugisha. Haleluya. Hama baransengera ndagaruka ariko mwungere arantuma passport. Haleluya. Cyo ndaza kugishima ubwa mbere rero iyo passport niyo natanguriye ko ndayimuzanira umunsi ndayizana. Yesu ashimwe. Umunsi ayizana nahawe message muri email bavuga ati ya dossier yawe. Haleluya. Nari declare ahandi hantu mu kindi gihugu. Hama umugabo baramubwira ati burya dossier ari umuzungu baramubwira ati hari ahantu wasinyiye umudamu kandi ari we yari gusinya. Yesu ashimwe. Urumva ntiyari kiravansa bivanye nuko yansinyiye mu kibanza je nari gusinya. Hama ujya munsi rijya joro bukeye bace iyo dossier bandungikira ndabikora birunka kuri email barabikora. Imana ihabwa icubahiro. Hari ico Imana yakoze kuko mwungere ambwiye ngo iyi dossier yawe hari ikintu Imana igiye kuyikorako. Imana iguha umugisha. Hama igihe basengera amazi ya sawa. Hama je barasengeye ico gihe se naje nabonye abantu bose basa amazi mbaza umuntu turi kumwe ataye amazi bafita nayike. Hama nanje nca ndiruka ndayatuma umuntu arayanzanira. Bamaze kuyasengera ndataha mwijoro minwi hari ukuntu ngiriwe amahirwe mvyuka nkasenga. Turiko turasenga hinjira igihungarema plafo inzu ni ndende ndavuga ati ivyo bintu nibikira mugabo ndafata ya amazi nkamija kikamanuka. Imana ihabwa icubahiro. Mije yo mazi naciye mbona gipfa ariko twarabuze forme yacu. Sinabonye ko ari inyoni cyagifise iminwe ibiri cyagifise n'amababa cyagifise amaguru ateye ubwoba sinabonye icari ico. Yesu ashimwe. Hama kindi naco shima Imana ndashima Imana ko ntakigira accident. Kuva nshika hano sinkigira accident. Nukuri Imana yumve ko ndayishimiye. Shari ikintu kinduhije mu buzima bwanje. Kundwi 500,000 300,000 nava muri garage nkasubira muri garage encore. Yesu ashimwe. Ndashima Imana.
basenzi mwungere mwaransengeye nta gisida nkigira na satana avyumve. Haleluya. Je kuko hari ibintu biba ukumva yuko udashobora gutahura. Sinumva ukuntu umuntu yoba yaraciye muri otokore hama aho gufata fre agafata umuriro. Nanje narashobora ndiko ndasohoka muri pota nkiyumvi eske mu bwenge ndakomeye neza ibi bintu biba gute. Haleluya. Bizunguzungu ndi kurivona ntavyo ncumva. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Rero ndashima Imana cyane. Dimanche Imana yarankoreye gitangaza. Senzi ibintu byo kugurana muri eglise wacu ntavyo dukora. Yesu ashima. Haleluya. Shima Imana ko ntari umunyedini. Ico ndagishima Imana. Yesu ashima. Hama iyo dimanche nahise amahera 11,000 misakoshi. Yesu ashima. Rero ndayiteruko nyene bati ko ntafata déplacement naje mu modoka na reka ayarakwiye. Yesu ashima. Hama bavuga ibintu byo kugurana mbona baragenda avuga ati kugurana Imana. Yesu ashima. Aje nahinzi mbona baragiye ariko numva umutima ati hamwe wo mpayo mahera yose ndayaterura nti nubwo ari make je ndayakuguranye niyo fise nta mahera nsigaranye misakoshi. Yesu ashima. Rero nagomba ndababwira hari dimanche. Haleluya. Hirya y'ejo hari amahera je yaje mu gitangaza ntazi. Yesu ashima. Hari umuriyoni n'amajana 760 na rose ku bihumbi 11. Haleluya. Amahera arandone kugeza nkagwambira ati ndababwira ati basi shira kuri konte nzoyabona. Yesu ashima. Arambwira toya birase nti mugabo ayo mahera yaraje. Imana ihabwa icubahiro. Numva no babwira ngo mugurane Imana. Haleluya. Numve yuko mutoyiguga mirana kandi ikiguha n'umusaruro mwinshi. Yesu ashima. Ndashima Imana rero kandi ikindi ngirako numva yuko mutokwingungana ivyiza byo muri repentance. Numva mwogenda mukabivuga kuko iyo batabivuga je simba ndinga. Yesu ashima. Sinari kuhagera nta n'ivyiza nari kubimenyera hariya hanze ariko hari abantu bagowe. Haleluya. Bari bagowe nkanje kwama muri garage ni kintu nari numva ndetse n'amagara yanje. Haleluya. Numva bintera isoni kwama mbwira umugabo ngo ndi muri garage iminsi yose nkumva mu ndwi ndekuye umuriyoni urenga ariko uyu munsi numva yuko Imana yankoreye igikomeye. Haleluya. Numva nzamangurana Imana kuko ivyo nari naraguranye satani batwara bisi. Numva hari ibintu Imana ikorera kumva uhiturira. Yesu ashima. Haleluya. Shimirire neza bakristo ugenda muvuga ivyiza mwabonye muri eglise. Haleluya. Nanje wo tuzohura nubwo babwira ati narabonye igicaniro kimwe cankoreye igihe kimwe. Imana ibaho umugisha. Umurinda abadayimoni, umurinda abarozi, umurinda impanuka, umurinda isanganya, umurinda ibyago, umurinda amagorwa, umurinda ikintu cyose shetani yomutegura. Imigambi yose ya satani ndayifatiye aho yarigeze mu izina rya Yesu. Ibitero by'abarozi, ibitero by'amasanganya ndabihagaritse, ndabisibanganije, ndabyononye ntibikamusubire kumwegera mu izina rya Yesu. Abe kuburinzi bw'abamarayika bo mu ijuru, abe mu bwigobeko bw'isumba byose, yaba afise abamarayika jana nabo bamurinde ijoro n'umurango, yame mu mababa yawe no mu bwihisho bw'isumba byose. Igisumba ibyo mwana nijya dosiye yuguruke vuba azobona ukugira neza kw'Imana. Kandi mwana iyi mwemu n'iyi ngabire yo kuvuga ibyo wamukoreye yaguke muri we, ayitere mu bitari bake mbere abari bo bose bavuga gukora kwawe mu izina ry'umwami Yesu. Amezi abiri fata imiti yo muri forever ati numva meze nabi cyane. Asharansengera wamusonga ngaha arahana jama aransengera wamusonga curagenda munda nguma numva ibintu bikina munda ibintu nguma binya ngo namayisoma. Rero ncanonda ngaha muri burakeye no musi nayatonze ejo kuwambere ngakwiye ejo kuwambere nguma nsenga nukuvuga byo byose byo munda byarakize wamusonga aho ngaha wose warakize ubu numva nkomeye neza narivuje hose byo byaramaze kwanga. Ndashimiye Imana rero ngaha ingene yankijije ikangirira neza. Ndashimiye na mungere wanje naraje kumubwira ati mungere ndafise igitero c'idayimoni riransambanya ijoro
ati rero numva simeze neza mu mubiri wanje ubwenge buratakara ibintu nkavyibagira nsezeranye ikintu sindagishitsa ahubwo ndagikura ubwo nyene ati mfise imwe yo kwibagira mwongera acaransengera ansengeye iyo daimoni yo kwibagira irahera n'insambanya irahera inyuma yo daimoni yansambanya naciye no mu gitero cyo kuguma mvyimbinda maze gusenga ari muri burakeye mwijoro ndyamye nambona ikintu kimvuyemwo gifise umutwe nk'akayabu amaguru nkayi ngurube kinini gisohotse mva mu ndandarimurutse nimvise ngo ndandemurutse ndavuga ati nega mana ibintu nibiki burya rero cyane abantu batanga guharira ngo iki kintu tukibage tukirye kandi nawe urakijyako ndavuga ati oya cyo kintu ntaco njyako ngurakijyako baca banta kitenge na nambaye banyatse kitenge na nambaye baca bakiryamikako baca barakibaga baragikatagura baca hamikimango ati kiranuka ukivuye muri wewe ngurakijya ngo kiranuka ndanga kukijya ca ndikangura ca ndasenga senze nsubiye gusinzira nanumva ijwi rimbariye ngo bijya n'ibintu byari biri muri wewe satani ngo batwaye ngo yubijya ngo ubuzima bwawe bugiye bwose ati komeza gusenga kumutakura kujya bamye usenga muri burakeye ndahabonye ibitangaza byinshi ndahasenga imyaka 8 mugabo ibitangaza muri burakeye birarenze kubw'ibyo satani ndamwiyambuye ntasubire kunyibagiza mbere ngo manche bajya abana bavuze ko bazoza kuwa gatanu ngenda bagurire 25 by'umuceri wo mu Tanzania kugira ngo Imana nze yame ubona yuko ndayishimiye mu kuyakirira abana bato mungera tugiye ko ari abana beza ndabiteze ndabandanya igishika abumvise gushima kwanza Imana ibahezagire nta bushobozi bamufise ndagushimiye ko imwe mu mbiza abadayimoni imwe mu mbiza abarozi imizimu ya musambanya ibitero byaryo byose ndabishira ku iherezo mw'izina turamunyegeza mu maraso ya Yesu tumunyegeje mu bwigobeko bw'isumba byose mana umugire neza mutabara mushigikire kandi abarozi bamurondera ntibasubire kumubona abazimu bamurondera ntibasubire kumubona ikintu cyose kiva kwa shetani ndakimutandukanya nawe mw'izina rya Yesu Nazareti amen. Sanzwe nsenga ariko ubwiza bw'Imana bwamabuvumbuka ku muntu umwanya wari we wese nashatse gushima kubwa mutoka mbari nsubiye kubana twarigeze guhurira ahantu ndahezagirwa none nsubiye kumusanga ngaha avuga ijambo rirankorako none ubu naho nshimye kubwerekeye iri jambo avuze ngo mugurane Imana nanje akatike nari mfise nshimye kugurana Imana hanyuma nzogaruke njenga intaye kuko ahantu turategwa turota tubaga inyama tugirante maze imisi nza ngaha mugabo kugira ndababone bikanka isanzwe nkora akazi ko guteka hanyuma narondera umwanya wo kugira tuvugane genda hariya nguhereko ahubwo ugiriwe amahirwe nashaka n'uwo twazananye dukorana genda hariya ndabahereko n'ingoga shyira ngaho